urasohoye cinema September urashize kuri YouTube ariko iyo cinema yabona yakurikirana man afise izindi cinema akurikirana indwi zibiri zirakubise ndamurondera umuntu ngaca nambukira kwande kwa Sabazi nkamurondera nawe nyene akankirira nk'ivyo mimihe yankoreye nici gituma twebwe ca tuza ngaha kuri cano ariko ngiye kwa Maître Muvayo cyane namusanga reka arakora ikiganiro uri kuranyesikiza mu biki uko mbarira ati ngo MC Gundose ngo sorry ngo niyi ngo naje gukora ikiganiro ngo kubera ngo ntivyari muri programme je waranyimye umwanya duhuriye handi kurakora uri kuranyesikiza mu biki jewe mwana wa mama dukreye content yo guca muri ville uri miguruwazi bro haya kuri siège ya Limitel canke kuri plaza uri miguruwazi wambaye n'ikabutura yatabutse n'agatiriko kameze ukuntu kandi bino bintu niko nabivuga kandi mbabaye bavyumve kuko nabantu biwanje kandi nabajama bro nabagenzi kandi nta kimwe Yeah. 1 2 check sound. Yo wagwan. Yeah. Ladies and gentlemen, welcome to Anashare 257. Karibu cyane abadukurikirana bari ku mpande zine z'isi, arabari muri Afrika, Europe, Oceania, Amerika ndetse n'ahandi henshi hatandukanye na Asia. Bro, amakuru twagaruse kandi Senada Day at the Blessings. Ebana abafana bacu mani bari bamaze igihe kuri batubaza. Ubu turi mu kazi. Ariko bumve neza yuko rero ubu turi mu kazi. Tugiye kubahumuritsa. Ebana nta mwanya. Tugiye kubaha n'umwanya wo kunywa amazi. Apana. Tugiye kuza. Cyane man. Je ndashima Imana bro. Ariko nawe umeze fresh. Ebana je ndashima. Meze bien. Ntaco ndayagiriza. Abantu benshi bama bamunyagirije ati izi kubera iki tutamubona? Izi kubera iki tuda Je vuba nzoboneka. Vuba kwere tugiye gukora. Imana ibirimo. Simpave menye ibanga ariko vuba nzoboneka abanyitege. Cyane turashima Imana cyane abakunzi ba Anashare. Twizera aho bari ko bameze neza, batamerewe neza bihangane. Gose. Hari Imana kandi Imana yumva. Ego. Imana yumva abagowe n'abaremerewe. Turi mu kibanza ciza. Ni Harabel. Muri MJ ko ukicinjira uku. Ni muhira. Ni home city home. Ni kibanza kandi ciza bro. Cyane gisa neza niho tuba twibereye abari Bujumbura bifuza kutubona ahandi bo dusanga ngaha cyane gose. Sasa no musi ntaguteba turaza kugaruka ku bakinyi ba filme ndetse muri industry ya cinema muri rusangi. Tumaze gukorana n'abasineaste benshi ba Fanny Lavine, Amede, Kado, Libert Nsoro ni benshi kweri. N'abandi batandukanye ba Alice Niyo n'abandi benshi uno musi rero bumve ko turabagarukako igisata ca cinema kimaze imisi cazimye ba Mr Sami cyane man bibereye mu manda ba Mr Khan babita gute mbe babita Major mani bagiye mu gacerere cyane BMT bari mu biki BMT Major Mr Sami man BMT bari mu biki. Ariko rero nubwo tuvuga ko bari mu gacerere barafise amasinema bariko barasohora ata muntu yo yirengagiza kuko tuyirengagije twoba tubaye ingyajya bro cyane Major barafise sinema zibiri ziriko zirasohoka zitatu hama muri Truwafa barafise isinema zibiri ziriko zirasohoka kandi nabonye rubusigaye basohora kangahe mu nzu bro bafise Mwamikazi bafise Amaso yanje no na Mr Sami umengo September ntirahera hambavu yawo BMT nta na kimwe bararyamye. Mimi Mireye araryamye ariko urazizi ingorane za kuba twama tukivuga imisi yose man siko biza kuva yuko bantu benshi bari muri cinema sabantu botegura content bro. Impamvu tuvuga ko baryamye kandi bariko barakora barasohora amasinema nuko atama content yabo tubona kubera ko nta ma content ahari. Benshi bazi neza yuko ngo ari gusohora cinema biba bikwiye siko ari gusohora cinema urashize kuri YouTube abantu benshi barayibonye ariko mbega iyo cinema habuziki siko gushika ino saha Mimi Mireye tuzi vyarimo urazi neza izo Chris ari he nta uhari urazi ko mu misi iheze twara tuvuga ngo cinema ya dominye umuziki ariko ubu no musi turi turiko tubona content z'abaririmbyi gusumba content z'aba cineaste
kandi urazi yuko mu misi yeze twara tuvuga ati nukuri sinema y'u Burundi iriko irakurikiranwa rwego rushimishije mbere yadominye n'umuziki mugabo rero wa muziki agatekaho kamye wagarutse kandi kudomina iki kiganiro no munsi kije gukangurira abasineyaste bacu twarigeze gukora mu misi yeze ikiganiro kimeze nk'iki turiko turavuga ukuntu bazimye ubu rero barasinziriye gose bagumye bahera ndakeneye yuko tuyagana mu basineyaste bacu siko nimba ofisi impano yo gukina amasinema siko irondera n'ukungene wowe mu content creator yego wo gucreate ikintu ushira sinema kuri YouTube bro nibiba bihagije man niba bihagije ni nk'umuririmvyi ufise abafana biwawe nyene bagukurikirana yego siko ariko mbega babafana banaka mbega bazobiraba gute kujya sinema yo batayikurikirana kuko ndazi neza yuko hariho abafana bansoro hari abafana bafanira Vina hari abafana Mr Sami buya butimu bwabo siko hariho umufana bisaba neza yuko umubuza amahoro kumva yuko content wa creye kubera sinema yiwo ntayaraba oya urasohoye sinema September urashize kuri YouTube ariko ijya sinema yawe ntayakurikirana man afise izindi sinema akurikirana mbega ujya mufana gute rero adakurikirana ziya sinema ziwawe ni gute rero mubuza amahoro siko ukavuga ati jewe iyi sinema mbega bimeze gute ico gituma ariko nakubara yuko izi tuzi turara bano bantu bro siko hari ikintu kimwe babuze cyane muri sinema babuze vya bintu byo gucreate content kanaka siko kubera iki baraho nyene bazi yuko barashize kuri YouTube isinema irasohotse barayiravye baronse viewers nini yakari cyane nabonye na ntuze asigaye yikorera nka yarariye copy vya bindi vyo mu Rwanda na Kinela ni wabonye content bakoze na Mukombozi nawe nyene kuri Sevaland ya mushiki wacu nawe nyene ari muyabira ibaze rero abahora bakina ababakinyi beza twari twizeye batanguye kwimuka baja mu bindi sasa biba biteye isoni kandi biba bon sinovuga ko biteye isoni ahubwo biteye ikigongwe kubona umuntu aheba ivyo yahora akora akaja gukora ibindi atari uko biri atarabishoboye oya ahubwo ari uko abona umengo nta movement iriyo izi nico kibazo bifite bano bantu bazi ngo turakoze igikogwa turagishiza habona siko hama ibikorwa birabandanije bashize kuri YouTube ureno sizo views man siko niki gituma muri sinema hari ikintu hari abantu bamwe ngabagira bavyegereza umutima baca bavyegereza umutima ho kumengo nikindi kintu siko abasineyaste bacu bafise impano pe sana barazi gukina man sana siko ariko si ba content creator ati kubera iki uno musi Soro araza gusohora sinema yashize kuri account yiwe ya Soro Soro the Hero arashutinze arerekanya abafana siko arayipostinze abantu bako barayiraba Fanila Vina nawe nyene arakrea content kana oya bajya basanzwe bakrea ama content kuri Solution Couple kandi ijya Solution Couple urabona ko ibagumiza muri movement iki gituma ariko nakubara yuko bino bintu bijemwo igati mbega yuko jewe ndo musineyaste ndaze gukina sinema je ndo muririmbyi ndaze kuririmba igati mbega kubera iki iyi ndirimbo yanje ntoyicira inzira abaririmbyi bamwe baramaze kubitahura iyo bagomba gusohora indirimbo babanza gucreate content kandi buzz nziza iza gucira inzira ijya ndirimbo buzz nta kibi na kimwe kirimwo bro henda abantu nta kimwe ni alles kugira kiya kintu cyawe gishikire siko ubu gushikino saha mimi yarasohora sinema ugasanga iyo sinema yiwe afise abafana biyo baza kuyiraba siko baza no kuyipartage umufana wa Fanila Vina mbega iyo sinema tayiraba content za kumushikira gute uza kumukwega gute kubera kifani mimi hese mu content creator numukinyi mwiza bro mimi hayi numukinyi mwiza ariko si wa muntu aza gukreate content yuko umufana wanaka ngo aze kuraba ikintu ciwe na Soro numukinyi mwiza ariko si umu content creator aza gukreate content yikiniki siko niho bantu benshi ni bimwe twavuga mu kiganiro caera aba content creator dufise muri sinema ni Fanila Vina na ujya mu nshinga nayo wiwe na Norask kubera abandi barabuza amahoro abantu abandi ni za content usanga zibagwako
pumpu batari biteze ugasanga ni nka rire kuko urazi nka Mimi Mireille harabaye content yuko yavanye n'umugabo aratabana kwa iyo ni content yo muri vi hari ya gato usanga ataba bapanze niki gituma izi niko nakubare yuko hari abantu sometimes siko hari abantu sometimes za kubona yuko iyo bishika ugasanga hari abantu batiyumvira yuko bakoze igihugu kanaka ati mbega igikorwa biza kugenda gute kugira nanje kugira iki ndagicira inzira siko bikaza kugorana kubera iki nta manu bafise yo gucreate content y'ikintu kanaka kugira bagiposting siko ahandi hari bica bipfira ari abantu bamwe bro naho wo bufise ababona ibihumbi 200 bro kudaha umwanya agaciro media bro kudaha agaciro media n'ikindi kintu media naho yo bifise ababone igihumbi umenye neza yuko muri iryo babone igihumbi bakurikirana irya cano hari abantu bashika kuri 50 batakuzi ariko benshi ngaha uza gusanga yuko harimo umwe yo guhindurira ubuzima umusavye ikiganiro bro akugandisha vyata hari kwiyumvira ati uyu muntu yaje mu bintu arimo batubabarire je maze gukorana ibiganiro n'abasiniaste benshi reka mvuge ku gitsina gore siko ku gitsina gore barafise ukuntu batitaho cane media bro badaha umwanya media ariko media n'ikindi kintu mane mu gihugu media bro irakiza canke ikica ndakubwiza ukuri ntubone ngo nuko mwicarana naka ngo nzomuha ikiganiro je nuzoma ikiganiro kuri anashiya ngo nuko twicarana je nzobanje kugushigikira ntuzokwima ikiganiro umuntu kanaka ngo afise ngo ababone ngo igihumbi bro ngo aronka ama views kanaka ngo aronka ama views ngo nanashikana ngo 500 umenye neza yuko mani je nashobora kuza ngaha kuri anashiya nkakwankisha abakunza ko baradukurikirana siko ahantu bipfira n'aba bakobwa nyene reka dufata abakobwa cyane ariko uramaze gukorana nabo ndamaze gukorana nabo mani ndamaze gukorana nabo kandi na Kado umuntu ataritahura ni wataza agaciro ka media ya no musura murondera akakwima ikiganiro muri cinema nico kintu cambere cica cinema bro usohoye cinema udakoze ikiganiro kuri cano kanaka isinema yawe izorabwa gute urapostinze uraronsa ama views uraronsa abantu inbox bakubarira ngo ujya cinema yawe iraryoshe canke za team zanyu mu create zo muri WhatsApp za groupe zanyu muraronsa abantu feedback y'abantu bashika 50 barakwandika ati ujya cinema iraryoshe ariko udakoze ikiganiro ku macano atandukanye ujya cinema yawe ni uzotamba wirorera bro tuze turareka gutwagwa n'ibishobisho by'umufana ariko rimwe na rimwe hari gedora twibaza ngo izo cano ntizibarondera ariko sivyo zirabarondera man nizibarondera ntibazemerera sometimes urazi gituma none cyane zigituma zitarondera aba artiste baba star benshi ukuntu uno munsi je ndashobora kurondera Mimi Mireille siko tugahana programme yo mu ndwi akambarira ati nzokubarira mu ndwiza siko yandwi yagira wa munsi ugahera indwi zibiri zirakubise ndamurondera umuntu ngaca nambukira kwande kwa Sabazi nkamurondera nawe nyene akankirira nk'ivyo Mimi Mireille yankoreye nice gituma twebwe ca tuza ngaha kuri cano kubera ko man abamenyesha makuru benshi bo kuri TV online nice gituma neza yuko basigaye bikurira ama content yabo kanaka biyumviriye kubera ko iyo wirutse ku muntu indwi yose bro akama kubarira ati nta mwanya mfise siko wagenda ahantu ukamubona ahantu yicaye hari umukobwa nagira mvuge izura namuzi umukobwa je yigeze kumbarira ati je nta mwanya mfise muri iyi ndwi ariko ngiye kwa Maître Muvoyo namusanga reka arakora ikiganiro uri kuranyesikiza mu biki ukumbarira ati ngo MC Gundo singo sorry ngo niyi ngo naje gukora ikiganiro ngo kubera ngo ntivyari muri programme je waranyimye umwanya duhuriye handi kurakora uri kuranyesikiza mu biki jewe mwana wa mama kubera wewe none kataba followers ufise twoguye ikiganiro nkana izi nicyo gituma aba bantu bo muri industry muri rusange bisaba yuko ariko je mora iterambere bro je mora nibaza turifuza iterambere muri kubera iki
kubera iki uno munsi umuntu aduga agaca vyimba umutwe akabona yuko gutanga muri cinema gutanga ikiganiro kuri media bibaye umengo bibaye ingoma ndagusubiriyemwo nimba usohora cinema ukaronka views nyinshi umenye neza yuko media zo mu Burundi zifise uruhara runini cyane kugira wewe ushike ahantu hose media ni ikindi kintu bro gikomeye cyane gusa abantu bacu navyo batahura bazi ngo nzoha ikiganiro naka nico gituma izi ubona neza yuko bamenyesha makuru benshi b'amativu online bikorera ama content yabo siko yego je ushobora kunyima ikiganiro kuri anashia bro nta n'umunsi n'umwe izoja mu gacerere je nzokora analize ziwanje kandi views nzoyironka man ivyo niko nabivuga kubera ko twebwe analize zacu barazimenyereye tufise ikiganiro Top Talent Show kiba chaque vendredi c'abatumire siko baramaze kubona yuko bafanira Vine bansoro bande bose man baraduhaye support nini ya cyane tubashimiye sinzoza ngaha kuri anashenda kubariye ngo warampaye support tayo wampaye uno ko ufise izina gute utigeze unshigikira yego nka kurondera dukreye content je nimba ndakubariye hari umusinasta izinigeze kukubarira yuko man yakategura cinema arandondera mubara ati dukreye content ikintu cyane cyo vugisha abantu kubera ko benshi baza muri bino bintu batazi izi none nk'ubuje nakubariye ati uri umusineast dukreye content yo guca muri ville uri miguruwazi bro haya kuri siège ya Limitel canke kuri plaza uri miguruwazi wambaye n'ikabutura yatabutse n'agatiriko kameze ukuntu kugira ko abantu bagukurikirana muri cinema ndazi neza yuko abantu benshi baraza kugupostinga ku mastati muri haya kuri plaza muri gihe barabara canke kuri Limitel uza gusanga yuko ari abantu benshi baza kugufotora ati uje ni wa wundi yasaze yaturuboye ariko uza gusanga yuko urabahasije y'ikintu ugasanga yuko abantu ntibazi n'ivyo barimwo ntibazi ivyo bajemwo bazi ngo turasohoye cinema turayipostinze kuri YouTube sawa muraronse ama views biraheze Isamirize FM ubu yarabazaniye ikiganiro c'abasineaste nabahe basineaste je nafise n'amakuru menshi abamenshi makuru bakora ico kiganiro cyo guteza abasineaste mu gice c'u Burundi bamaze kurondera abantu man nibaze agaciro ka media bro kuri RFM barafise 30 minutes y'abasineaste bro ikiganiro iki barakora nyene barakora ivuyemwo igiye abayevurare bisanzwe bafise 30 minutes barafise ikiganiro c'abasineaste man bazi yuko turarose views benshi bahendwa nta gasikise k'abantu bo mu site kandi bino bintu niko nabivuga kandi mbabaye bavyumve kuko n'abantu biwanje kandi n'abajama bro n'abagenzi kandi nta kimwe dupfa ni kugira nyene dufashanye kungurana ubwenge siko no musi hari cano nyinshi bro amativu online mu gice c'u Burundi merci yego ariko arafasha impano izo TV online izo nyene zikeneye kugira zikuduze content yiwawe create content fanira vino z'umwataki nta kimwe bro atagwa ngo na rimwe rugiyemwo nakazi akwimye ikiganiro bivuge ahubwo abantu bimana ibiganiro no kuza turabavuga nta kimwe bavyumve urabona umwandikiye akakwimya ikiganiro cuza imbere ya kamera uvuga ati bakunzi iki kiganiro nari kuba ndiko ndagikorana na naka mugabo yanyimye yanyankiye message ngiyizi ucu zibasomeye iki gituma ariko rakubara yuko bisaba yuko izi tubasurungurana ubwenge ego tuba twifuza iterambere yuko abantu boshika kure kuko man turiho kugira dufashe impano man sana turiho kugira dushigikire gwaruka dushigikira abantu bari ku kazi bari ku kivi ariko abo bantu mbega muko murashigikira bimeze gute hari abantu batazi n'ivyo barimo nico kibazo izi bambabariye cyane ko nabivuga kubera afise agashavu kandi mfise igituma bro ningorane aba bastare bacu baza muri ibi bintu bifuza kuba bastare ku buryo bokora ikintu cyose gishoboka uzorabe aba bato nta muntu numwe yo kwankira media umutumiye kuri media umengo nagize chance kubera iki abaronse yatru yo kuvuga ati je ngomba
target ndayizi murekerera mureke aduge gatoya aronka akabyimba acavyimba nkaho umengo yashitse man kandi na ebana nta ninzigira imwo kuko ndazi yuko muraduha support abanyempano benshi bamaze kuduha support kuri Anashe yamaze kuduha ibiganiro byinshi ariko hari n'abandi bantu bamwe impano zabo izo Chris ari he si umucineaste ntawo hari siko Kado Havera ari he si umucineaste ntawo hari Alvira wese umucineaste Alvira no muririmvyi mu kurangiza rero bakora iki abasineaste baha agaciro media kuko umuziki wadominye nimba ubona neza yuko aba bantu b'abanyamuziki ba B-Face on the Floor ba Sadbi bande bakora zia interview ni kugira babandanye content y'umuziki usirikira cyane niyo abasineaste niyo mutaha agaciro media mugende gukora ibiganiro ubu media aba Mr Khan ni yasoho y'cinema zitatu hari cinema bako barakora bako barazikora cinema zitatu bariko barazisohora rega basohora ivyo bakoze bariko barazisohora hari ibiganiro bako barakora oya kweri nta biganiro kandi ndafise abantu bamaze ko barondera bama media hama nyene ndakeneye kumenya na vya bintu mwakorana nuko nyene biri inbox vya bintu mwakorana vyahereye niki gituma izi riko nakubarihako urababwira afume babijwa baje twebwe tuvyishirire bone bari mu biki tubivugiye kuri kamera nuko abafana atavyo bazi navyo bazi ariko bazobibona wewe uze kubandikira ati vya bintu twakorana murabinyihera ibaze meja ba Mr Khan bro n'abagenzi kandi nk'ubu babigwaye kubera bariko barakorana ni bariko barasora ya cinema vyo ayumva izi ni gute mushobora gutegura cinema mudategura media tour y'ikintu kungena kizogira bako basohora cinema zitatu mu ndo Media TV muko mukora iki none kugira izo cinema zanyu zikurikirana muko mukora kugira izo cinema zanyu zikurikirana ivyo nibibazo bo kwishura wabatumiye oya bizosaba yuko tubakarisha ubwenge bro yego nabantu benshi basohora ibintu kanaka ubu hari abasineaste benshi bashobora gushira cinema cyane ku mugaragaro ariko mbega warihaye umwanya dushimire cyane BMT yarakoze ikintu kandi ciyiza ujya munsi bagira ka media tour kandi kari karyoshe cyane ujya munsi basohoye ya cinema gasirikwa ni gahere Kado Havera izo Chris bagiye bro kaja kayide kari keza baja mu biganiro kari keza mari mugabo arabigaye uravyibuka narabigaye kubera cinema bayihejeje gogo cinema bayihejeje itarasohoka oya izi babikene neza yuko kirazira kugenda gukora media tour igikorwa cyawe kitarasohoka jewe kuri Anashe yanzo gutumira gute tuyage gute atabishasha office ndakubaza ndakubaza iki tuyage iki atabishasha office atasinema shasha office ibitsa mwe muca muganira ibikurikira bigiye gusohoka bigiye gusohoka umeni ibanga n'abafana batorabona cinema abasineaste bacu turabakunda izi duheze bakunda ari abantu ngare baza kubyegereza umutima ari abantu ngare baza kubyegereza umutima ubu nukuza turabasabira ibiganiro kuri kamera urumva tukasa kamera ugacu ba telefona dupanga ikiganiro ryari nivyo bisigaye pe safi apana kubona kumengo uzokora interview kwa naka uzokora interview kwa Starboy uzokora interview kwa Franike ucumengo nivyo bihejeje bro harabafana bo kwa naka badakurikirana Starboy bro harabafana bo kuri naka badakurikirana African TV bro ukoreye interview kwa Diko harabafana bakurikirana Diko bro badakurikirana izindi kandi harabafana bakurikirana naka nkanje hariya urabazi bajya bafana bacu bahora batubwira ngo twe twara tudakurikirana ibiganiro ugasanga umuntu ndamuzanye ugasanga hari umufana chain box akambaza ati ngo ngo uyu muntu ngo arabaho
kandi uwo muntu yaramaze gukora interview handi hano geta ego kweri nico kibazo ca mbere bifitiye bano bantu baza ati ndakoze interview kwa naka biraheze ndayamanitse ariko bumve neza yuko iyaba Imana kwere nitanga vyose turangiza ikiganiro Imana itanga vyose nitwa reka dushimira abadukurikiranye turabashimira cyane ya mu kiganiro Top Talent Show barakibonye barabonye look kandi dasanzwe ya mbere imeze neza look shasha ya Madesi ego cyane turabakunda cyane babandaye madushigikira kuko baduha support irenze pe ya cyane ndabakunda cyane hasta la vista, ciao bless, ciao ciao asante